z'abadayimoni, yasibye kuyereza intego zose z'abarozi, yasibye kuyereza ibitero by'ikuzimu, yasibye kuyereza ibyohagurutsa guhagarika ubushobozi bwose bw'umwijima, ibyokata amatara. Turasengera ishingezo, turahamagara ijuru ry'amajuru yikonekite kuri ishingezo, yikonekite ku muriro. Turahamagara ijuru ry'amajuru, turahagaritse ibintu byose bikata amatara. Imana ikorana natwe, abayikora ikomeye. Imana ikorana natwe, abayibana natwe. Imana ikorana natwe, yiyerekana nk'Imana. Ubushobozi bwose bw'umwijima tubagufashe mpiri, ubushobozi bwa shetani tubagufashe mpiri, ubushobozi bw'amapepo tubagufashe mpiri, ibitero by'abarozi tubagufashe mpiri, ibitero by'ikuzimu tubagufashe mpiri, inama z'abakonikoni tubagufashe mpiri. Tururukije umuriro, tururukije umuriro, turaturira ibyingira Imana atarizo, ibisigo, abadayimoni, amapepo, amajini, ikintu icyo ari cyo cyose abadayimoni bariko barakoresha muri iki kibanza cyangwa mu isi y'umwijima cyangwa muri konegisiyo y'amatara. Turahagaritse ikintu cyose mu izina rya Yesu. Ndahamagara ijuru ry'amajuru, abarimo bikontorora ikirere kiri hano. Ndahamagara Data wa twese, ndahamagara Imana Data, ndahamagara Yesu Kristo, ndahamagara Mpemu Yera, ndahamagara ubwiza bw'Imana. Abarimo bugendagenda, abarimo bukora mu izina ibitangaza n'ibimenyetso bishishikare gukoreka mu izina rya Yesu. Abasenzi mugume ku izamu, dutegerezwa gusenga kandi ndabizi ko Imana iza gukora. Abasenzi mugume ku izamu, tugume dusenga, hanyuma ndazi Imana irakora ibitangaza n'ibimenyetso kandi abadayimoni baratsinzwe mu izina rya Yesu. Abumva ko Imana ibandanya gukora batere haleluya. Turasenza Imana yivange muri iki gikorwa, gushika Imana ikoze ibikomeye ibyo yateguye gukora mu izina rya Yesu. Amen. Tugomba dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusoma, turasoma mu Baroma. Cete Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya mbere ku murongo waho wa 2. Niho tugiye gusangira ijambo ry'Imana, kandi ndazi ko Imana iza gukora ibitangaza n'ibimenyetso. Haleluya. Dusomere umurongo wa 2. Kuko ibitaboneka byayo nibyo bushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bimenyekanishwa n'ibyo yaremye kugira ngo ntibagire icyo bireguza. Amen. 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 Nyemerera mu ndabe tunoze icyubahiro cy'Imana Yesu. Bwira mugenzi wawe ngo kuko ibitaboneka byayo nibwo bushobozi bwayo. Nyemerera umwenda atakintu kigira ubundi. Ushobora kudatahura icyo ndiko ndavuga. Ukutaboneka kw'Imana nibwo bushobozi bwayo. Amen. Iri jambo tugiye gusangira ngo ibitaboneka by'Imana, ibitaboneka mu bitaboneka kwayo nibwo bushobozi, nizo nkomezi z'Imana. Amen. Haleluya. Ukutaboneka kwayo nico gituma Imana idasaza, kubera itaboneka. Amen. Igituma ibintu byose biboneka birasaza, biraruha. Inkomezi z'Imana ziri mu kutaboneka kwayo. Iyo ahantu yari Abarusiya n'Abanyamerika n'abantu bayitera amabombe, ya bombe yitwa Shetani, ariko biboneka. Inkomezi z'Imana, haleluya, ziri mu kutaboneka kwayo. Nico gituma idasaza, n'ukubera ibintu byose biboneka bigaragara bibaho birasaza, birahinduka. Kandi kutaboneka kwayo nico gituma Imana ibera hose icyarimwe. Iyaba yaboneka yoba iri Burundi, Ikongo atayihari. Iyaba yaboneka yoba iri Tanzania, Mozambique atayihari. Ariko kutaboneka kwayo ikwiye hose icyarimwe.
Haleluya, 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 haleluya. Nico gitumire hose cyarime. Umuntu aboneka ari hano, ari nta hano. Abantu batatu bamubajije amajambo ari batatu cyangwa batanu. Bakamubaza amajambo, bakamubaza ikibazo. Ari abantu bane cyangwa batanu. Yumva umwe batanu ntashobora kumvira rimwe. Ariko mutaboneka bwana, ijambo ryose aha mwanya turaza kugira uruyoboyobo rwo guhamagara Imana. N'ubwo mutaboneka, uruyoboyobo rumaze nk'induru. Umwe wese Imana irakontorora ibimuruhije, ibimubabaje, ibimurangije amaso, ibyamuzanye. Mu nduru izobiboneka nk'induru hano. Imana igenda ikontorora ngo Yozefu akeneye ibi, Jacques akeneye ibi, Naka akeneye ibi. Ayo masengesho yose akaduga akipanga mu butaboneka bw'Imana. Nico gituma isi yose iri kirasenga kandi Imana ikumva ivyo bariko baravuga kandi kabishura. Ubutaboneka bw'Imana nizo nkomezi zayo. Imana ikugirire neza. Haleluya, haleluya. Mbega none nibiki bituma abantu bizera ko Imana ibaho? Kwitaboneka muga bigakora, kwitaboneka muga bigatabara, kwitaboneka ari kigatanga amahoro, kwitaboneka ari kikishura, kwitaboneka ari kikagirira neza abayo bayizeye bayihamagaye, kwitaboneka ari igahindura ubushobozi bw'abarozi, kwitaboneka abantu bagahishurirwa ibyabaye atariho bari, kwitaboneka kode y'Imana naho ibereye, kutaboneka kwayo. Haleluya, niko gukora kwayo. Tera haleluya. Mbwirira mugenzi wawe ngo ntiboneka ari kirakora, ntiboneka ari kirishura, ntiboneka ari kirumva, ntiboneka ari kiratabara, ntiboneka ari kitanga amahoro, ntiboneka ariko n'inyishu y'ibibazo byose. Ariko nta wundi yotera haleluya. Abahinga cyangwa abanyabwenge cyangwa abantu b'isi barabona yuko umenga Imana ntayihari, bakibaza ngo none Imana imeze gute? Iyo dusomye mu byanditswe iravuga ngo tureme umuntu asa nkatwe. Abantu bakavuga ati no ntibishoboka, nta Mana yoba imeze nk'umuntu. Rero ntibigara bamenya yuko umenga Imana yoba ihari. Ariko ikintu kigaruka iyo babonye ivyo yaremye. Haleluya, amen. Abanyabwenge n'abahinga iyo babonye ivyo yaremye, iyo babonye izuba kuva bavuka barisanzeho ntiribadesharije, ryamuko ryahoze ryamarida badesharije, imiyaga nkubira badesharije, imiyaga nkubira cika ariko izuba ntiricika, ukwezi ntirucika, kuboneshereje isi yose. Ampuru y'izuba ntiturabona yazigiye nk'uko ayandi mampuru azigira. Uwiteka Imana urahari, Imana urahari, urahari. Haleluya. Amampuru yakozwe n'abantu naho yoba ari original gute arasha ayandi akazigira, ariko turafise ampuru yakozwe n'Imana Data wa twese. Navutse ikora, wavutse ikora, uzogenda uyisigaho n'abandi baza bayisigaho. Ibisokuru n'ibisokuru, generation na generation zabayeho. Ampuru y'izuba n'ukwezi n'inyenyeri ntibirazigira, bisigura ngo uko biri kose naho hari habigira abanyabwenge, naho bigira abajokone, baravuga ngo uko biri kose hariho ikintu cyasizeho ivyo bintu. Nta muntu yofasha tukaduza icyubahiro cy'Umwami Yesu. Kubw'Imana urakoze mwihemu yera. Haleluya. Ubutaboneka bw'Imana nizo nkomezi. Ejo bundi hari umuntu abantu rero bavuga ngo uko bikose ijuru naho Imana tutayibona hari ikintu cyasizeho izuba.
bemera ko Imana ibaho. Yeah!
sawa namwe bituma ari sawa arabibwira byinshi bifatika twahariye apana umunsi umwe twahariye apana iminsi ibiri ndasubira ndaja gusenga ndaja gusenga nawe bigateye umugabo uwo mwenda si sawa ahubwo wakwasiga n'agatwe ati reka reka ndanacunzwe n'ingabo ati kandi ndacunzwe n'ingabo hafi yanjye abapolisi hafi yanjye abasirikare hafi yanjye bimeze uku mbere bimeze uku ambwira ibintu byose bifatika ndavuga ati mwana yacu ese imana irambeshe ibi bityo ndavuga ati ariko mbonye habaye ibintu sinza kubivuga nabivuze ariko ndabivuga byose arambwira ati muze nahora ndakubaha mugabo nkakumvira ariko ubu wapi ibyo uri kurambwira wapi arambwira ati ubu ndafise ibintu byose mberengeza aha byose ndabijanye arasunuka ifoto anyeretse ibyo bintu nanjye ndavuga ati navangiwe none kumva naba uko ntari bwavangiwe kumva naba uko ntari bwabwira ibintu agerageza kumuramo ibyo namubwiye mugabo agasubira gupfukama avuga ngo ndi imana bijya bintu si sawa byarangiye sawa byarangiye atari sawa byarangiye yirutse byarangiye bamushika hano kugira ngo amubone narize gufata amasengesho ibintu by'amafaranga byabaye bibi shaka kuvuga ko inkomezi z'Imana ziri mu bintu bitaboneka bitagaragara kandi nk'uko kutaboneka Imana yishura ibiri mu baranga ibitarabaho ibitarashika niho perekana Imana arabivuga baramuha ubwo ruhushi acagira kugikorane aresitara amabafe arakora ibintu byose bibaho hafi yiwe hariho umujenerali uwo mujenerali yarakomeye cyane yari umuntu akomeye wo hafi y'umukuru w'igihugu muri icyo gihugu nyene yari umuntu wo hafi cyane umukuru w'igihugu aguma akenera muri icyo gihugu nyene yumvise amabafe bariko baratesita acabaza arambwira ngo we ugomba kumuriza abana kuryama urabona ingero ugomba guteza akajagari rega rero n'ibindi yaguhaye uburenganzira bw'ahantu bwo gukorera ikibanza umukozi w'Imana kirafise uruhusha aravuga ngo jewe ndavuze iki gikorane ntikiba umukozi w'Imana ariyumvira arahora wa mujenerali asubira ngo ndavuze iki gikorane ntikiba avuga ngo tanga mucunga amabafe mukureho nawe acavuga ngo ndavuze umukozi w'Imana ndavuze nk'umukozi w'Imana nk'intumwa y'Imana iki gikorane kiraba haleluya avuze ibyo urumva ko yarasutsemo umuriro muri wa muntu akomeye muri wa muntu ahambaye abateye uwo mujenerali bari hano hatangwa kuba impano generali ati iki gikorane ntikiba umuntu w'Imana avuga ati iki gikorane kiraba nimba ari Imana yabivuze ikaba yarampamagaye iki gikorane kiraba nawe aravuga ngo nimba nkicitwa icondi nkaba muri iki kintu njejwe kandi nahawe ubushobozi n'igihugu iki gikorane ntikiba nawe aravuga ngo nanje nimba ngize ubushobozi nahawe n'ijuru ariko byakuremye iki gikorane kiraba dufise ubushobozi bwo gushimura karindwi haleluya n'ibyishize hejuru ibyo byose byo kurwanya iki Imana mu buzima uzawirinde kurwanya Imana uzawirinde kurwanya umukozi w'Imana uza kuwirinde naho ari umuntu muto uza wirinde kumusuzugura naho rero habaye impari wa mujenerali arabwira ngo abantu bateriwe bagati fatiriya bafe ishe hasi chobora zijya nkuzi uwundi chobora hari uwundi chobora hari uwundi chobora hari bariko barachobora bamanura ivyuma umukozi w'Imana aravuga ngo nimba nkiri umuntu w'Imana ikaba Imana ariyo yampamagaye ndakumanura grade ufise ubunyene akivuga iryo jambo arabura ati wewe
Mugira amahirwe bose imbabazi ntabaziheza zose. Aravuga ngo kabiri. Aravuga ngo nurasaba imbabazi ahubwo amusumira kugira ngo amufate. Acaravuga ngo gatatu abamusumiye kumufata mu izosi. Ako kanya nyene bariko baranigana perezida w'icyo gihugu acaramuhamagara mw'iyo mpari mw'izo ntambara mw'ivyo bibazo biriko biraba. Perezida ariko aramuhamagara w'icyo gihugu. Uyo mwanya nyene arumva ko hari umuntu amuhamagare aca afata iyo telefone ayiha umwate wiwe ati taba uyo muntu banza nikure kwaka kantu. Agiye kugafata ngo aganige mw'izosi. Umwate aba yitavye telefone ya nyakubahwa ayitavye ati wowe nakatoya ati nindayiguhaye warimpaye ngo ndakwitaba. Ati jewe namuhamagara akampa wowe. Atarambwira ati ubu nyene genda umwate izo peta yambaye wico uzambara. Uwo mwanya nyene wamwate abamufatira kw'inkoho aravuga ati amaboko hejuru. Ubu nyene amaboko hejuru. Jene n'abacara yamanika ati kura wasena kurasa kura. Akurako aramutera acarazambara azikubitako acarita umukuru w'ico gihugu ati ubu nije nazifise. Akamubwira ati mumubohe mumuzane. Arasuzugura nk'uko baba baramuhamagaye baba bamusizeko amapingu baba baramujanye. Dufise ubushobozi bwo gushingura karimbi kitishize hejuru mu kurwanya Imana. Dufise ubushobozi butaboneka buva mw'ijambo ry'iki ry'Imana. Kubera ibisuzuma dufise ubushobozi butaboneka bwo gushingura karimbi ku badayimoni. Dufise ubushobozi butaboneka bwo gushingura karimbi bashingiwe n'abose. Dufise ubushobozi butaboneka w'impuhwe z'izima zikora mu bushobozi butaboneka bwo gushingura akarimbi kose k'ibitaboneka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tuboneka nk'abatariho ariko turahari. Tuboneka nk'abagomba gupfa ariko turiho. Tuboneka nk'abakene ariko dutungishije bangahe? Benshi. Mana ye numva mfashijwe. Numva mfashijwe. Ntabwo nahita abona ubushobozi bwiwe. Ntabwo nahita abona icyo afise icyo kiri. Dufise ubushobozi butaboneka. Ukutaboneka kw'Imana cyane ukutaboneka kw'Imana nizo nkomezi z'ibiki zayo kutaboneka. Haleluya. Mumfashe tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Tuboneka nk'abagomba gupfa. Dusomera mu Ikorino numva ariko ndafashwa. Ba kabiri gatandatu ku murongo w'umunani dufashe. Ngomba nangize amasengera abantu ariko ngomba mubwire ngo ubushobozi bw'Imana nawe butaboneka urahari kandi ngo ugiye gukora ibitangaza ku buzima bwawe. Dusomere mu cubahiro no mu gakengeru yego mu mugayo no mw'ishimwe aha twiyumvirwa n'abanyabinyoma sawa ariko turabanyakuri. ya Twiyumvirwa n'abatamenyekana yego ariko turi ba rurangirana. tubarurangirana. Tera haleluya. Reka marira abantu batazwi hano. Abantu batazwi mu muryango, batazwi muri sosiyete, batazwi mu kazi, batazwi hirya no hino kubw'impamvu barimo, kubw'ibihe barimo, kubw'amageragezwa, kubw'imitego, kubw'ubukene, kubw'amadeni. Bahamagara abantu ntibitagwe, bahamagara abantu ntibabibuke, bahamagara abantu bakabakupirako, basaba serivisi ntibayibone. Subiramo iryo jambo ngo twiyumvirwa gute? Twiyumvirwa n'abatamenyekana Ariko turi ba rurangiranwa. haleluya. Abari hano batamenyekana ariko twumvise ngo ni ba rurangi. Haleluya, haleluya, haleluya.
kudatera imbere nk'abandi, kutazodandaza, kutazoba mu rugo, kutazovyara, kutazoja Buraya, kutazoja Dubai, kutazoja mu Bushinwa, kutazoja Amerika. Baragushikiye akarimbi yuko uzopfa wangara, uzopfa n'intekera ku mutwe, uzokora vyanka, ufata vyanka. Twiyumvirwa n'abatamenyekana, twiyumvirwa nk'abagomba gupfa, ariko turi barura. tuboneka nk'abagira bapfe, tuboneka nk'abagomba kunenuka, ariko naba turi bazima, turi bazima. hari abantu uyu munsi babona kumenya bagomba gupfa, hari abantu bariko bariheba, hari abifuza kwiyahura, hari abavuga ngo Imana yankoye iki, hari abavuga ngo mbega Imana yabaye hehe. Ariko tuboneka nk'abatariho, ariko twumvise ngo tuboneka nk'abagomba gupfa, ariko mw'isi y'intemu mu bumana yoyo turiyo cyane ntiduhari. Turari, turari. Hari abayobozi badupangiye iminsi, ariko turari. Bwira mugenzi wawe ati ndacariho. Naho babipanze turacariho. Naho baguhapangiye iminsi uracariho. Naho batagomba kubaho uracariho. Kubera twiyumvirwa n'abatariyo, ariko ijambo rivuze ngo tura. Bandanye ako kantu mugafashe. tuboneka nk'abahamwa, ariko ntitwicwa. Ntabwo dupfa. tuboneka nk'abababara, Yego. ariko tunezerwa iminsi yose. Isi yose tuza tuvuga iyo Mana dusengera komeye. Imana itabura guseruka, n'Imana yumva amasengesho, iyo Mana dusengera akomeye. Tuboneka nk'abababaye, ariko umwanya wawe wose tuboneka nk'abariho. Nicyo gituma tuvuga ngo Imana niyo mutabazi. Bandanye ako kanyuma yagize. tuboneka nk'abo, Abona b'abakene. ariko dutungisha benshi, Dutungishije bangahe? benshi, Dutungishije bangahe? benshi. Kugisengesho ryawe hariho abariho kubera wewe. Kugisengesho ryawe hariho ababaye kubera wewe. Batazi ko wabasengeye. Tuboneka isi yose, isi yose. Nimba ikigendagenda, ni kuko abasenzi bakiri ku izamu. Ubushobozi bw'umwijima baguma babuhwambika. Tuboneka nk'abatariho. Uyu munsi hari abagenda mu miduga myiza, bagendera mu mazu meza, mu madege. Ni ukubera abasenzi bakiri hehe? Ku izamu. Umunsi abasenzi bavuye mu isi, isi bizoparagana, indege n'ibindi byose bizohagarara. Abasenzi nibava mu isi, n'amatelefone n'ibintu byose bizokinduka. Kubera iki? Abana b'Imana n'Imana iraba, nibo yemera, nibikunda, nibiri hanze kw'amaso. Tuboneka nk'abagira bapfa, ariko turacariho. Abandi bavuze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Abizera, Pawulo aravuga ngo sije ndiho mu isi y'intemu, mu bitaboneka ni Kristo Yesu aboneka muri jewe. Haleluya. Ushobora kuba
mwavuye mwaya mabuye. Reka tubone turaba kubiboneka ubushobozi bw'Imana bukorera mu bitagira gute mu bitaboneka. Urashobora kwizera ikintu ngaho utabona ukavanaho ukihagazeko ucizeye mw'isi y'impemu ukagihagarara ukacemera. Nimba utabyara ukavuga tuhere isaha ndemere ngiye kubyara umwana azokwitwa Yosefu. Ukatugenda mu isoko ukabona agakabutura n'agashati k'umuhungu, ukatugenda kugura amaranje n'impezo, ukatubwira tuhere isaha uyu mwaka nturi buhere natwaye inda y'umuhungu azokwitwa Yosefu. Mu bitaboneka, haleluya, mu bitaboneka rero aho rero birutanguye kure mu mwana mu bitagira mu bitaboneka. Haleluya. Nico gituma Aburahamu Imana yamuhaye amasezerano naho yarageze mu zabukuru ntiyigeze yiyumvira yuko atazovyara. Naho Sara yarageze mu myaka 100 yaguma yibuka yuko mw'isezerano ryiwe aritaboneka. Imana yamubwiye ko izomubwira sekuruza w'amahanga. Naho yarageze mu zabukuru, naho yarageze ahantu avuga ati ibintu n'ibintu bitabaho nta n'inzira, ntiyigeze ngo akure ibyizigiro kuko Imana yavuze. Yagumye yibaza ko Imana izomuha umwana w'umuhungu y'isezerano akaba sokuruza w'amahanga. Mu myaka 100 yaraciye atakibyara, yarabyaye Sara canke ntiyabyaye. Ibyo byose yaguma abyizera mu bitagira gute mu bitaboneka. Haleluya, haleluya. Yabyizera mu bigira nte. Haleluya. Ari hano bagomba kurema ibitaro bakagorora mu bigira. Nsomera Abaroma igice cya 4:17 ngo masoze hari ikintu tugomba kurema mwaka kanya. Rota pasikelo tukiremere mu bitagira nte mu bitaboneka. Fasha kabe ku murongo wa 10. mu nyonga siyo yizeye, muko handitswe ngo mugize sekuruza w'amahanga menshi. Sawa. Niyo mana izura abapfuye kandi yita ibitariho n'ibiriho. Niyo mana yita ibitariho n'ibiriho. ishengero. Niyo mana yita ibitariho n'ibiriho. hari ibintu tugomba kubona n'ibihano. ariko hari umuntu ariko abana nanje. Haleluya. Umunsi umwe abadayimoni bagombye kunyaga isezerano ryabo. Umunsi umwe imyaka hafi 7 abadayimoni bagomba kuntwara isezerano. Baca mu majambo, baca mu bintu byinshi cyane mu buryo budasanzwe bwo gutwara madamu wanje. Bamukoresha bamuvugisha ibintu byinshi, bamubwira ibintu byinshi cyane ku buryo haba sansenike, ku buryo tutumvikana, ku buryo nama nabibabwiye. Aje nje mu nzu nsanga yugaye yariye byose byaheze. Hari ibintu bikomeye bidasanzwe. Ndavuga ngo uko biri kose Imana yarampamagara kandi uko yampamagayo no mwishimwe twiyumvigwa nk'abanyabinyoma. Sawa. Ariko turabanyakuri. twiyumvigwa nk'abatamenyekana Ego. ariko turi barurangiranwa tera haleluya. amen. Reka mbarira abantu batazwi hano, abantu batazwi mu muryango, batazwi muri societe, batazwi mu kazi, batazwi hirya no hino kubw'impamvu barimo, kubw'ibihe barimo, kubw'amageragezwa, kubw'imitego, kubw'ubukene, kubw'amadeni. Bahamagara abantu ntibitagwe, bahamagara abantu ntibabibuke, bahamagara abantu bakabakupirako, basaba serivisi ntibayibone. Subira mu iryo jambo ngo twiyumvigwa gute? Twiyumvigwa nk'abatamenyekana ariko turi barurangiranwa. Haleluya. Amen. Abari hano batamenyekana ariko twumvise ngo ni barurangiranwa. Alabasike lole menetuka. Haleluya, haleluya.
Hallelujah. Amen. Imana yacu irakomeye cyane. Ikora imirimo ikagaragara Yose nk'ibigirwamana bitavuga n'ibyumve Imana yacu irakomeye. Uyu munsi ku munsi wa nyuma wa finale hari bishinzwe byashingiwe, hari uburimbi bagushingiye, hari impome bagushingiye. Uyu munsi tuzanywe no kuzishingura mu bushobozi n'ububasha. Tugomba gushingura uburimbi bagushingiye mu izina. Bagushingiye akarimbi kutazorongorwa, kutazorongora, kudatera imbere nk'abandi, kutazodandaza, kutazoba mu rugo, kutazovyara, kutazoja Buraya, kutazoja Dubai, kutazoja mu Bushinwa, kutazoja Amerika. Baragushingiye akarimbi yuko uzopfa wangara, uzopfa n'inkekera ku mutwe, uzokora byanka, ufata byanka. Twiyumvigwa nk'abatamenyekana, twiyumvigwa nk'abagomba gupfa, ariko turi barura giranwa. Wahejeje tuboneka nk'abagira bapfe, tuboneka nk'abagomba kudenduka, ariko raba turi bazima, turi bazima. Hari abantu uyu munsi baboneka umenga bagomba gupfa, hari abantu bariko bariheba, hari abipfuza kwiyahura, hari abavuga ngo Imana yampoye iki, hari abavuga ngo mbega Imana yaroye hehe. Ariko tuboneka nk'abatariho, ariko twumvise ngo tuboneka nk'abagomba gupfa, ariko mu isi y'impemu mu bumwana yoyo turiho cyane ntiduhari. Turahari, turahari. Hari abarozi badupangiye iminsi, ariko turahari. Bwira mugenzi wawe ati ndacyariho. Naho babipanze turacyariho, naho baguhapangiye iminsi uracyariho, naho batagomba kubaho uracyariho, kubera twiyumvigwa nk'abatariho, ariko ijambo rivuze ngo tura bandanya ko kantu numva afashijwe. Tuboneka nk'abahamwa, ariko ntitwicwa, ntabwo dupfa. Tuboneka nk'abababara, yego, ariko tunezerwa iminsi yose. Iminsi yose tuza tuvuga ngo iyo Mana dusengira komeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho, iyo Mana dusengira komeye. Tuboneka nk'abababaye, ariko umwanya wari wose tuboneka nk'abariho. Nicyo gituma tuvuga ngo Imana niyo mutabazi. Bandanya ko kanyuma ndangize. Tuboneka nk'aboro, aboro b'abakene, ariko dutungisha benshi. Dutungishije bangahe? Benshi. Dutungishije bangahe? Benshi. Kubw'isengesho ryawe hariho abariho kubera wewe, kubw'isengesho ryawe hariho abambaye kubera wewe, batazi ko wabasengeye. Tuboneka isi yose, isi yose nimba ikigendagenda ni kubw'abasenzi bakiri kwizamu. Ubushobozi bw'umwijima baguma babuhwamika. Tuboneka nk'abatariho. Uyu munsi hari abagendera mu miduga myiza, bagendera mu mazu meza, mu madege, no kubera abasenzi bakiri hehe kwizamu. Umunsi abasenzi bavuye mu isi, isi bizoparangana, indege n'ibindi byose bizohagarara. Abasenzi nibava mu isi, n'amatelefone n'ibintu byose bizokinduka. Kubera iki? Abana b'Imana n'ibimana iraba, nibo yemera, nibikunda, nibizi, nibihanze kwa maso. Tuboneka nk'abagira bapfe, ariko turacyariho. Nawe wariyo tuzi icyubahiro cy'Umwami Yesu. Abizera, Pawulo aravuga ngo sije ndiho mu isi y'impemu, mu bitaboneka ni Kristo Yesu aboneka muri jewe. Haleluya. Amen. Ushobora kubona Yosefu, wowe harura izina rya Yosefu. Yosefu ni iki gihawuzingi, ariko akoreshwa n'uwitwa Kristo. Yangize umukozi wayo.
kandi sinzobaho ntafise umudamu, kandi sinshobora kugira umudamu wa kabiri cyangwa wa gatatu. Hariho uwisezerano, naho abadayimoni bamuciyemo, ubu ni uwisezerano, niwe tuzopana, niwe tuzogumana. Nta mudayimoni yo muntwara. Hari ikintu ukwiye kwanka, nta mudayimoni akwiye kugutwara urudandazwa rwawe, umutahe wawe, uruvyaro rwawe, umugabo wawe, umugore wawe, uwo muvukana. No. Mwisi yo twizeye twahawe ububasha bwo gushingura karimbi no kurema ibitariho tukabibona nk'ibimeze gute, nk'ibiriho. Ariko nta muntu yotera haleluya. Ibyo ubona ku buzima bwawe bidashoboka, ku Mana birashoboka. Ibyo ubona umenga ntibikunda, ku Mana birakunda. Kubera twahawe ububasha bwo gushingura akarimbi k'ibintu byaribyo byose byishira hejuru. Ikintu cyose cishize hejuru, nimba abadayimoni bamutwaye, duhagurutse kuko twahawe ububasha. Hari umuntu yahawe ububasha hano? Hari umuntu yumva uziko hano atabubasha mufise? Ndiko birashoboka. Erega kuronka ububasha no kuronka Kristo, kuronka ububasha no kumwakira nk'umukiza, kuronka ububasha no kuba mu masezerano yiwe, kuronka ububasha no kwitandukanya n'icyaha, kuronka ububasha no kumwizera, kuronka ububasha no kubona yuko wewe kama mbaya Imana ikorera muri twebwe. Erega abanyamasezerano n'abantu bagendana isezerano, Bibiliya ivuga ngo mbega abayuda baturushiki. Bibiliya ikavuga ngo nta na kimwe baturusha, ahubwo twebwe turabibarusha kubera tugendana ibyasezeranywe. Jewe abantu abari bose badafise ibyasezeranywe ndabarusha ibintu byose. Niwagendana ibyasezeranywe, ibyavuzwe n'Imana, uzoba ugendana amamodoka, uzoba ugendana ama etage, uzoba ugendana abana, uzoba ugendana umugabo mwiza, uzoba ugendana umugore mwiza, uzoba ugendana ama promotion. Iyo ugendanye ibyasezeranywe n'Imana, iyo ugendana ijambo ry'ukuri, iyo ugendana Kristo yapfuye akazuka akaba muri wewe, n'umukozi isoni, n'umumaramaze, abantu bose bo kwisi, naho boba abazungu, naho boba bakomeye, ubarusha ibintu byose, kuko muri Kristo harimo imigisha yose. Haleluya. Ariko nta wundi yotera yindi. Haleluya. Nta wundi yotera yindi. Haleluya. Ndavuga ngo uyu n'umudamu wanje, nahisi yose yohaguruka n'umudamu wanje, bavuga amajambo nanje ngwanisha ibikorwa, nongere ngwanisha amavi. Intsinzi kenshi na kenshi iva ku mavi ikava no ku bikorwa. Iva ku mavi ikava no mu ngeso zawe. Baramubarira ngo uhereye isaha ari mu biri nibi, yagiye mu abandi bagore, ariko arasanzaza amafaranga. Nanje ndi imbere y'Imana, nanje nagiye gusenga, agatuma n'umwana ati gendo ndabire ari kumwe n'abandi, agasanga ni kumwe n'abadamu n'abakobwa ku rusengero, ndiko ndabihanisha, ndiko ndabasengera. Umwana akaca yirukanga, agaca amubwira ati ari kumwe na madamu cyangwa ari kumwe n'umukobwa. Yamubaza ngo gendo ndabire ko ari kumwe n'umugabo cyangwa ari kumwe n'umukobwa. Asa we abagabo baza ngaha mu masengesho bibaza ko ari bangahe? Mu badamu 100 ndonka hano haba harimo abagabo 3 canke 4. Uko yaza rero yasanga ndi kumwe n'umukobwa, yasanga ndi kumwe n'umudamu, agasubirayo, yagaruka inyuma y'isakaza agasanga ndi kumwe n'umukobwa, yagaruka inyuma y'isakaza agasanga ndi kumwe n'umudamu. Nibo ndiko ndasengera, nibo bariko barihana, nibo baraho hantu, agaca shavura. None ishavura igakomera, ariko nkaba natanze rasiyo, nkaba natanze ibintu byose, nagenda nkasanga yatetse, bariye n'amasahani n'isafuriya bogeje. Mu gatondo akacavuga ati ubu rero
ubu rero wari wagiye hariya nta mana wari kurakorera, naka yari yatashe, naka yari yatashe, wewe uri umupasiteri usumba abandi, pasiteri naka yari yatashe, mwarimu naka yari yatashe, wewe wasigaye mu biki? Nanje nibereye imbere y'Imana, nibereye mu masengesho. Nk'ubu jewe imisi yose uje kundaba muhira ntiwopfa ndose, kuva kuwa mbere ndi hano mu gatondo kugera ku mugoroba nakira umuntu nsengera umuntu, woza wocungereranya n'abandi birirwa muhira birirwa mu vyabo, nama ndaho rero icara kimpora mugaba kaca ntega umutego ngo none nk'ubu giye ugize katakira amafaranga nataba yangaburiye naho abataba akira amafaranga, akira impuzu, akira ibibiri, akaraba umuntu ateka ndamuha rasiyo agateka ntampe, bwaca nkamwongera yandi, bwaca nkamwongera yandi. Ndakubwira ngo intambara ugwana igwanirwa ku mavi, ikagwanirwa no mu ngeso no mu bikorwa. Nta muntu ari hano watere haleluya. Sinigera ndamufatira imbihano n'umunsi umwe natumye kwa amazi y'ukoga aca yansukako, ndayateruye ngiye muri dushe ayamenako. Uwo mwanya nyene ndashavura, numva abazimu barazutse baraza baranzunguruka, ndavuga ngo akana gasozuguruzi ko wa mugore yananiranye noneho nivomere n'amazi ayansuke ko kweri ntayoze. Numva ameze nabi, numva menga nozinga ishati, mpemu yera ati yo uratsinzwe, uza gusengera abantu gutwejeje kugwana. Amaboko acararengera, nca numva ndapfuye, nca ndagenda mu cyumba ndihanagura, ndambara uduhuzu, ndafukama ndasenga gatoyi, nca nja ku rusengero nza guta ishavu, ngenda kubwira Imana ati Imana nukuri kw'Imana, oya nukuri kose, oya nukuri kose, ishavu nagomba kumutako ndarita imbere y'Imana, ndavuga ati aba badayimoni barengeje nukuri kose. Aho nyene nkisohoka ngo none ngo ahora ruragiye utampaye amafaranga, takira akira amafaranga, si amafaranga ushaka. Intambara yacu si yo mu mubiri ariko niyo mu buryo bw'impemu. Niwagira ikofe ku rindi uzoba utsinzwe, niwagera ingere ku yindi uzoba utsinzwe, niwavuga ngo yankoreye ibi nanjye ntamwishuye uzoba utsinzwe. Erega shetani akora ivyo kugira ngo akumeneshe amavuta yawe, akora ivyo kugira ngo akumara amaze nawe ucufata ingingo, agushavuze utuvuga ati ndamuhevye n'abandi bagabo barahari, urabona, ndamuhevye n'abandi bagore barahari, urabona, niwe wenyene, urubanza rube rubaye nabi, urugo rube rusambutse, abana bace bagira ingorane. Ariko ngomba mbwire abana bare pantasi, intambara yacu niyo ku mavi, hanyuma tukayitsindisha imbuto nziza, ivyamwa vyiza, ukwihangana, ubugwaneza. Bibiliya yavuze ngo muzobamenyera kuvyo bama. Ako namu nari hano ngwatere yindi haleluya. Ibigwanishwa byacu si vyo mu buryo bw'umubiri ariko nivyo mu buryo bw'impemu. Haleluya. Nivyo mu buryo bw'impemu, kandi mu buryo bw'impemu niho turonka, iyo dutsinze ayo mageragezwa yose, iyo dutsinze iyo ntambara yose, niho Yesu aca duha ubushobozi bwo gutsinda ibyishizwe hejuru byose, byo gushingura karimba kariko kose, kubera hari byo twatsinze. Kandi birivuga ngo abazotsinda azokwambikwa ibitsibo, amakamba bazokayangana, abazotsinda bazokwambara ibitsibo, abazotsinda urugamba. Ariko Mana yo mwijuru, oh haleluya, ibitsibo uzokwambara n'urugamba n'intambara uri kuragwanira hano mwisi. Haleluya. Ibitsibo uzokwambara n'urugamba uzoneshereza hano mwisi, twahawe ububasha bwo gushingura karimbi. Haleluya, haleluya. Undi munsi yari yanyugaranye, aranka kunyugururira, ntashe narushe, nashonze mfise iminsi imbere y'Imana, kandi bikomeye cyane. Ngize ndataha ndadodora, arambwira ngo urinde, ndi sheri wawe. ngo sheri wawe, ngo sheri wanje, ngo je ndafise sheri, ndafise sheri. Uranyihakanye kweli kweli, vraiment. Ngo subira iyo waruri, nguma ngaho saa 2 saa 3
saa yine ndadodora ngo nkura amatwi nkura induru mu matwi reka niryamire nisinzire ndavuga uyu muntu kweri n'umuntu cyanke niki imvura numva ngo pye pa mituragaro tucucucucu mu mwanya muto imvura iragwa inkubitira ku muryango ndakubitika imvura iranyagira abazimu baraza ati wewe bwaracuramye kweri aho bujya wera umugabo iyi nzu si yo wubatse uwo muryango si wo wubatse aho ni wowe ukubita ejo ntuzowutera ati teno kuri na ati murabona nasamaye cyanda kundi ipantaro nditaza neza nk'abariya abantu bagiye gutera penalty ku mupira baritaza urabona ko baba bitaje ndavumbuka ngomba kuduza ukuguru nkubitako numva ijwi ngo yo ngurananiwe ku munota wa nyuma ngo ejo mu rusengero uzovuga iki ngo aba babanye nibumva ngo umuryango ukita hanze bagaswa baduka ngo bazovuga ngo umukozi w'Imana ugwanye cyamita ndicara iruhande y'umuryango agatari ko mhemuyera nawe wenyene ko mhemuyera none mhemuyera utugira ibijuju utugira uko oya nukuri kw'Imana mhemuyera toya sindakugize ibijuju intambara ugwana nizo mpamezi zawe inyuma y'ubu kuyivyo hari ukunesha hari ugushigwa hejuru hari ugutabagwa inyuma y'iryo geragezwa uzofasha benshi inyuma y'iryo geragezwa uzokwamamara inyuma y'iryo geragezwa oh haleluya unesha azokwicarana nanje ku ntebe y'ubwami niko Yesu yavuze unesha haleluya cyanomvira ibyo incamba mu biboneka uyu munsi byo gusuzugurwa incanja mu bitaboneka by'uyu munsi aka kantu ni wakumvise neza incamba mu biboneka by'uwo munsi byuko nkengeretse byuko nsuzuguritse ariko ncanja mu bitaboneka by'uyu munsi kubambona mubona nkengeretse kubambona mubona nsuzuguritse ubu ni heza oya mubona vraiment nsuzuguritse gose naho nemeye kijyagiye nkasuzugurwa inyuma y'ibisuzuguro uzoshigwa hejuru inyuma yo gukengerwa uzogira ijambo inyuma yo kunesha uzobona kugirirwa neza n'Imana abantu bazogufelicita abantu bazogukeza ariko nta muntu yatsinzwe ndabona bakeza hari umuntu aratsindwa bakeza gabene data igituma uyu munsi mutonda hano nuko nanesheje urugamba rw'umudamu urugamba rw'abagore nama nababwiye abagore baje kungerageza bose nkabanesha iyo nza kuneshwa nkakora ibyaha iyo nza kuneshwa nkirukana madamu iyo nza kuraba kubiboneka sindabe kubitaboneka uyu munsi simba ndi imbere y'Imana uyu munsi abagwaye ntibaba bariko barakira uyu munsi bimuga ntibiba biriko biramuguruka uyu munsi ababuze amahoro ntibaba bariko barayaronka uyu munsi we habari hano hariho ababa bari ngaha baba barapfuye kubera shetani igihe yangwanya aciye muri we yabona iby'uyu munsi arine nawe we ntuburi muzima ari ubu gihari iyo nza kuneshwa ntuba warapfuye abaganga ntibari bananiwe niwakijijwe nuko nanesheje uzofashe mu buzima bwawe uzonesha intambara yose nkuko umuvyeyi wawe yanesheje nawe uzonesha ishengero rya Rebandasi Yesu yabwiye abantu arababwira ngo nkuko nanesheje namwe muze muneshe nkuko nanje nanesheje urugamba ndabasabye urugamba muriko murahura nagwo murushiremo kunesha mugwane munesha ubukene nibwahaguruka ugwana unesha umugabo niyaguhagurukira ugwana unesha abamuvukana bahagurutse ugwana unesha ntuharure kubiboneka uharure kubitaboneka nta wundi ari hano ngo atere haleluya sheri twaranesheje
burya iyo nza kuneshwa niyo ntebe ntabwo buyicayemo. Uba wagiye mu bandi, uba waratsinzwe, nanje simba ndahicaye. Tuba twarabaye nk'amayibobo, turi mu bandi bagore nk'abandi bose abagabo, ujya mu bandi bagabo, nanje nja mu bandi, tuba twaratsinzwe, abana bacu baba barangaye. Ariko ntugaharure ku vy'uyu munsi. Rabi bitaboneka biri mw'intsinzi, rabi bitaboneka biri mw'amasezerano, rabi bitaboneka bibirambariye ngo tweho nituharura kubiboneka, ariko duharura kubitaboneka. Mwamfasha gutera haleluya nini cyane. Woteri yindi haleluya. Ngomba gutangura guhanura. Hamanje muri deliverance. Hallelujah. Ushobora kuba n'umuntu uyu munsi aciye bugufi mu kubaho kwiwe, ariko utaze ejo hiwe, kubera Imana yamusizemo ibanga ritaboneka. Ntugasuzugure umuntu umufatiye kuko ari uyu munsi. Tumvise ngo amasezerano y'Imana yayanyegeje mu bitabo. Amasezerano y'Imana, Imana yasize mu bitaboneka. Hallelujah. Ndumva mpemu w'Imana ariko aravugana nanje. Ndumva mpemu w'Imana ariko aravugana nanje ko hariho ibintu bitaboneka mwabikijwe, ariko uyu munsi musa nkaho umenga mwacitse intege, kandi mwabikijwe ibintu bikomeye cyane. Mu bitaboneka niho hari gukorana n'Imana, niho hari itunga ridasanzwe, niho hari ibitangaza n'ibimenyetso. Mwisi uboneka nk'imfubyi, ariko mu bitaboneka so wawe ni Yesu. Mwisi uboneka nk'umupfakazi, ariko mu bitaboneka ijambo rivuga ngo Yesu niwe mugabo w'iki w'imfubyi n'abapfakazi. Niwe se w'imfubyi akaba umugabo w'iki. Mu yandi majambo rero we naho wapfakaye mu biboneka, ariko hari bitaboneka. Ntusubire kuvuga ngo narapfakaye. Yesu n'umugabo wawe. Ntusubire kuvuga ngo uri imfubyi. Yesu niwe so w'imfubyi. Hallelujah. Mfasha dutere hallelujah. Ibitaboneka ijuru ribibona nk'ibihari. Amen. Hallelujah. Ibitaboneka ijuru ribibona cyane. Nico gituma Yesu igihe bamubwira ngo Lazaro yapfuye, yababwiye ngo iki? Ngo agizeni arasinziriye. Bira no guparapa no guhamba baramuhamba. Inyuma y'imisine yaboze, umunsi Yesu yashika yahamagaye Lazaro nk'uwapfuye. Yahamagaye nk'uwapfuye. Yavuze ngo Lazaro sohoka. Yarazi mu bitaboneka Lazaro ko ari muzima. Aka kantu mvuza murakumvise. Yarazi mu bitaboneka ko Lazaro, yarazi mu bitaboneka ko ingumba ibihi itwaye amahasi. Yarazi mu bitaboneka ko uyu munsi utagira umugabo abafise umugabo mu bitaboneka. Mwisi y'impemu iyo yiyemeye nka Yosefu. Jewe nariyemeye ndavuga ngo nta dayimoni nimwe ibaho ishobora kuntwara umudamu ngo nemere. Imutware gutyo gusa. Imutware. Ndamurekera umudamu, ndavuga ati wapi, tuzohangana ku mavi, duhangane mu vyamwa, duhangane mu ngeso, duhangane mu kwizera, maka madamu wanje ndamugaruye. Ntukemere gutsindwa n'abadayimoni. Ntukemere gutsindwa n'amajambo bariko barakuvuga.
ntukemere gutsindwa n'inama bakugiriye abarozi, ntukemere gutsindwa n'abariko barakudodobereza, ntukemere gutsindwa. Lazaro yamuhamagaye nk'uhari mu bitaboneka, yamubona nk'uhari, ariko ku maso y'ababona yaboneka nk'abapfuye baragandara. Ariko wewe azamubwira ati Lazaro sohoka. Uyu munsi hari ibintu uyu munsi tutabona tugomba gusohora mu isi y'ibitaboneka. Ariko aba bantu bari mu iki gisagara, aba bantu bari mu iki gisagara, aba bantu bari kumutakura, aba bantu bari kumutakura. Hari ibintu tugomba gusohora mu isi y'ibitaboneka. Hari abantu tugomba gukura mu kabare batwawe n'akabare. Mu isi y'ibitaboneka tubazane kubaha icupa rya Mpwemu Yera. Hari abantu tugomba gukura mu bumaraya, baze tubahe ijambo ry'Imana. Mu isi y'ibitaboneka ndagomba kubibona nk'ibihari. Uragomba kubona umugabo wawe ko ari hafi yawe, uragomba kubona umugore wawe ko ari hafi yawe, naho byoboneka umenga bamutwaye, naho byoboneka uragomba kubona ko uri umumiliyarderi, uri umugwizatunga, naho biboneka uyu munsi warahombye. Mu isi y'ibitaboneka Imana ikwita umutunzi. Iju arabasakarote riposike lote menetu. Uyu munsi abagukoresha bagufata nk'utariho, ariko Imana mu isi y'ibitaboneka mana yo birabaye birabaye we birabaye. Bimwe Imana yatuvuze ko birabaye. Ariko uyu munsi abapianiste nimba bagiye ndabashira mu gihano uyu munsi, ndabahane, ndabababariye, murakoze. Birabaye birabaye we birabaye. Bimwe Imana yatuvuze ngivyo birabaye. Hari ibintu tugomba gukura mu isi y'ibitaboneka, kubera inkomezi z'Imana zikorera mu isi y'ibita. Ndugirize cyubahiro hariya kujya 8. Hari ibintu tugomba gukura mu isi y'ibitaboneka, kubera inkomezi z'Imana ziboneka mu bitabo. Gukora kw'Imana kuboneka mu bitabone. Nico gituma abantu bacika intege, abizera gake gake, abizera buhoro buhoro. Mada mwisi bitaboneka, isengesho usenga uyu munsi ukureho irementanya mbonye riko riragirwa. Mwisi bitaboneka isengesho usenga naho wari ufise imitwaro myinshi yose ushaka kuyihagarike, ukureho inama mbonye y'akadenderezo n'irementanya bariko barapanga. Uhereye iyi saha ukureho irementanya, uce wanira ikintu bita ntarinze kuvuga, ucyanire ntarinze kuvuga, wanire ikibanza kiraho mbona wagomba kujamwe, ugikureho kivuye kw'iryo rementanya. Ndahamagaye Imana nk'umukozi wayo yahamagaye mu isi bitaboneka, ndakuraho irementanya, ndakuraho imigambi mibi. Imana ikorana nanje, Imana y'iki gicaniro, Imana ya Abrahamu na Isaka, Imana yatoranije Yosefu, Imana yasizeho repentance, Imana akorera, Imana wubaha. Iri rementanya uzorikora abari we rizogarukako, uzoripanga rize rimusubireko. Urakoze Mpwemu Yera, ndakuye irementanya mu izina. Tera haleluya. Tute pasike lo lemene tuteke. Hali umuntu yoba yitwa leveriye. Leveriye ninde? Leveriye. Nta wundi muntu ahari leveriye hano? Nawe witwa leveriye? Biraza kungora leveriye. Reveriye kubera muri babiri. Reveriye nuriya ni reveriye mbonye mubanye benshi. Reveriye Mpwemu Yera, urakoze Mpwemu Yera, urakoze Mpwemu Yera. Nuriya w'inyuma mbonye ari reveriye.